Data wo mu ijuru, data se w'umwami wacu Yesu Kristo, urashimagijwe mu mwana Kristo, kandi n'umwana ashimagijwe muri wowe Mana. Nk'abantu washimye ko tuba ngaha ku isi, natwe turakuninahaje kuko ijambo ryawe rivuga ngo iyo dusenge dutya: Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe ku isi kuko biba mu ijuru. Dukoranye turiko turagusenga, utwemerere ubwami bwawe buze, ibyo ugomba bibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Data wa twese, turakwinginga ubugombe bwawe bukorere muri twebwe no hagati yacu. Ntuturekurane gukurikirana integuro z'abana n'abantu n'ivyifuzo vyabo, ariko utwemere kujana no kubana n'umutima wawe. Dukore ibyo ushaka ko biba ku isi. Integuro zawe wewe Data wera zibe hagati yacu. Ntidushaka programa canke agenda zacu kuja imbere, ariko dushaka umutima wawe. Turashaka amajuru kudutera gitutu. Data nyene icubahiro, turashaka kugenderwa nawe. Twemerere ubwami bwawe kuza ku isi, kandi turabwemereye kutuganza. Ntidushaka kuganzwa n'ivyifuzo vyangaha ku isi, ariko turashaka utuduze ku rundi rugezo rwo kugendana nawe no kuganira nawe. Turashaka kuba abana b'ukuri bo mu bwami bwawe. Data wa twese, ugurura imitima yacu itahure, isobanukirwe n'ijambo ryawe. Duhe kujana nawe, duhe ubwenge bukwiye kandi butunganye muri kino gihe. Isi n'abayituyeko bakeneye ubwenge buva iwawe. Data wera, nk'uko wavugishije umusavyi wawe Daniel, ataya amajambo n'akabanga amatanishijwe ishashara, adomweko ikimenyetso gushitsa igihe c'iherezo. Data nyene ububasha, ndizigizwa ko turi urunganwe rw'igihe c'iherezo rugomba gutahura ivyo watubikiye biciye mu bera batwibanjirije. Turi abarongozi b'amashengero, turashaka kugendana n'ubwiza buhebuje. Turashaka ubwami bwawe gusumba buri kimwe cose. Rekurira hagati yacu ubuntu bw'ibanga bwahozwe kuva imbere hose, ariko wagenye ko rizobana natwe abo mu runganywe rw'igihe c'iherezo. Ugurura amaso y'imitima yacu akubone. Emerera amatwi y'impwemu zacu akumve, kandi ugutahura mu kumvira kudahajije bibane natwe. Papa, turahagarika amabarabara yatobowe n'abana b'abantu agamije gusubiriza umugambi wawe n'inyungu z'isi. Papa, ikintu cose kidashitse ubwami bwawe ku isi ntitucemereye mu mitima yacu. Papa, ico tubuze kandi dushaka ni ubugombe bwawe kubana natwe nk'uko buri mu ijuru. Papa, ndasenga kugira abera bawe twitwararika ubwami bwawe nk'uko ibisigaye wadusezeraniye ko uzobiduhera ubuntu. Rekurira imitima yacu gukimbukira ubwami bwawe. Rekurira imitima yacu kwitwararika ubwami bwawe. Papa, ndakwereka abarongozi batandukanye bari mu nani zitandukanye. Ndavuga KLC, ndavuga Monseya, ndavuga Renapec, ndavuga Nayot, ndavuga ACN, ndavuga n'izindi. Papa, bakomeze twubake nk'umuntu umwe imbere yawe. Dukomereze mu isezerano wasezeraniye Isaka. Duhe muri Kristo wawe
ubumwe bumwe twese hamwe duhuze imitima mu kwemerera ko ubwami bwawe buza ngaha ku isi no kwemerera ubugombe bwawe kuba muri twebwe. Senze mbicishije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.